Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kandi ndakunenhaza kuko urukundo rwawe. Igitondo ciza, igitondo c'imigisha, igitondo c'imihezagiro, ndagushima kuri iki gikorwa tugomba dutangure, kandi wibera Imana ube hagati yacu, mu bakameramani, mu bafata amajwi, mu bayajusta, ibintu byose bize kugenda neza. Uduhe kubona ubwiza bwawe muri iki gikorwa, kandi gishike kuri benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, bantu b'Imana, abakozi b'Imana, abakundwa b'Imana, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu mazina nitwa Nzeyimana Justine, ndi ntumwa mu ishengero rya Yerusalemu rikorera mu gisagara ca Bujumbura ku Mutakura, ibarabara ry'icenda nimero 40. Kaze cane ku rubuga rwanyu twise Jerusalem Expedia. Turabahaye kaze. Ni mu kiganiro agakiza, muri ya ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe n'umwansi wamugwaniza Satani mu izina rya Yesu Kristo. Iki kiganiro kizohora kihaca buri ndwi ku munsi wa kabiri. Kaze cyane. Uno munsi rero tugomba kwiga kuvuga ku cigwa citwa agakiza. Agakiza ni iki? Iyo umuntu avuze ngo agakiza twumva iki? Agakiza tukagereranya n'iki? Reka tuje twifashishe ivyanditswe muri Bibiliya, tugende muri Luka igice ca 2, duhere ku murongo wa 25 dushike ku murongo wa 30. Havuga ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeon. Uwo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yaragororotse, yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli, mpwemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwana w'Imana. Ajanwa na mpwemu yera mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe waruri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana. Murongo wa 29 haravuga ngo ati databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanje yabonye agakiza kawe. Imana ishimwe cyane. Agakiza rero ngaha tuvuze ngaha, usi yari Simeoni, yari umuwe wo mwisezerano rya kera. Yari wo mwisezerano rya kera, yararindiriye agakiza. Yari yarabwiwe ko atazopfa, ko atazoba mwisi atabonye agakiza. Ako gakiza rero abonye uwo mwana Yesu aje bamumuzaniye, amukikiye, mpwemu yera aramuhishurira, aramubwira ati uyu niwe yaje guhumuriza abanyisirayeli, niwe gakiza k'abanyisirayeli. Aca aravuga ku murongo wa 30 ngo kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Rero agakiza k'Imana ni Kristo Yesu yaje kudukiza ivyari byaratunaniye, ivyari byaratakaye, kuko abantu bari barakorokeye ahantu. Kuko tugiye mu itanguriro, tukagenda mu itanguriro igice ca mbere c'itanguriro, umurongo wa 26 havuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere, ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yaremye umuntu. Irema abantu mu buryo bubiri. Muri ubwo buryo bubiri rero samoko ni sex, ni bitsina, ni kuvuga umugore umugabo. Ariko turiko turabiraba, Imana yaremye umuntu umwe, yaremye umugabo, ariko muri uwo mugabo icikuramwo umugore. Baba babiri
abo yari ariko mu buryo bw'imwemu abo babiri bari baramaze kuremwa kandi ibarema gute mu ishusho yayo mu ishusho y'Imana ngo niho yaremye umuntu bivuga ngo umuntu niba yaremwe mu ishusho y'Imana yaremwe kugira ase n'Imana kugira akore nk'Imana kugira agende nk'Imana kugira avuge nk'Imana kandi yaramuhaye ibintu imubwira ngo nagende aganze base natwe aganze ibyo mu biyaga mu kirere ibitungano ibiguruka n'isi yose n'ibyikwega hasi ibigenda bikwega ni ukuvuga ngo twarahawe ibintu byose twarahawe kuganza ariko rero agakiza kaje kugira iki kaje kudusubiza gusa n'Imana kaje kudusubiza kuganza hari ibintu byatakaye byagenze gute none kugira bitakare kugira Simeoni ahabwe iryo sezerano yuko atazopfa ataronsa agakiza ni kubera umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana aremwa ngo ase n'Imana aganze akwize hose abyare kubyara rero si mu buryo bwo kubyara umwana n'amasituation n'amaproje n'uruvyaro rwacu ibikorwa by'amaboko yacu ibikorwa by'ubwenge bwacu ibikorwa no mu by'umwemu mu kubyara Imana yari yaduhaye uruvyaro ngo twuzuze isi ariko kubera iki none bitabandanije kubera iki bitabaye umuntu akiremwa Imana yaramuhaye amakondisiyo iramubwira ati uganze byose iranamuhana autorisation yo kubyita amazina ariko gatoyi icishira mu itongo Eden aho yari yabashize kugira bazokwame barya batarushe bamerewe neza ko Imana yari yaturemye kugira tumerewe neza dufise byose ataco tubuze tuganje tuvyara tugakwiza hose tumeze neza nyene ariko ishiraho condition ibabwira ati muri iryo tongo shizeho ibiti bibiri ati ibyo biti bibiri igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza ntimuzokirya ibaha condition hari ibiti bibiri icy'ubugingo hanyuma cya kabiri cyari kimenyekanisha ikibi n'iciza ariko ntiyababujije kujya ku giti cy'ubugingo yababujije kujya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza kubera iki yababujije kurya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza nuko yashaka ko abantu batinjirwamwo n'ikibi kuko nibarya cya giti kirimo ikibi bazopfa nta kabuza niko yari yababwiye ati mukarya kuri ico giti tuhasome mwitanguriro 2 duhereye ku murongo wa 5 kandi nta giti cyo ku misozi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi nta n'icatsi cyo ku misozi cari bwamere kuko Uhoraho Imana atari bwarekurire imvura ku isi kandi nta muntu yariho wo kuyirima nge tumanuke hepfo tugiye ku murongo w'9 Uhoraho Imana ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kane ni ukuvuga ngo muri iryo tongo harimo n'amazi ameza harimo ubuzima rero muri iryo tongo harimo ibiti harimo n'ubuzima amazi niyatuma bimera neza bitotara ariko arashira y'ibyo biti bibiri igiti cy'ubugingo n'igiti hagati na hagati muri Edeni Imana icirababwira iti ku murongo wa 16 Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba hari ibiti byose yari yamuhaye ati igiti cyose ukirye kuko ugomba ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukirye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza Uhoraho aravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyene naho yaciye ashiraho umugore aho yabibwiye Adamu Eva ntiyari bwaje isezerano ryabaye hagati y'Imana na Adamu umugabo
uwo mugabo niwe yabwiye, hanyuma muntu maheje kumuha iryo sezerano acamuremera acamushiriraho umugore, kuko yabonye ko mu bikoko byose ntawubereye kubana nawe, acamushiriraho umugore. Amaze kumushiraho ariko wa mugore niwe yaje kubyonona, kandi siwe nawe yari yahawe iryo sezerano. Isezerano ryari ryahawe Adamu, imubwira ati Adamu, muri iri tongo ririmo n'amazi, ririmo n'ibiti byose byiza byo kurya, byo kumererwa neza, ntuzosonza, ntuzonyoterwa, ntuzomererwa nabi, uzobaho nk'uko jewe Imana nabishatse nabigenye utarushe. Ariko amuha kondisiyo, iyo kondisiyo ni Eva, ni igiti, ni iyo kondisiyo ni igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Rero Imana ntiyashaka ko mu muntu yinjiramo ikibi. Nicyo gituma Satani yitwa Sekibi, nicyo gituma yitwa umugwanyizi. Yaje kutugwanya ku isezerano twahanye n'Imana, yaje kutugwanya ku isezerano twagiraniye n'Imana nzima mu irema. Iza kudukura mu isezerano, iza kutuyobya, iza kudutakaza. Ku murongo itangurira igice cya 3 haravuga guhera ku murongo wa 1 ngo inzoka yarusha ubugunga ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo nimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Murabiko murabyumva ingene ari umugunge wa mwanimbuzi Satani yamubajije ngo yatubagujije ngo kujya ku giti cyose. Irabizi neza ko itamubujije igiti cyose, irabizi neza ko yamubujije igiti kimwe kirimwo ikibi n'iciza. Imana rero yashaka ko umuntu yuzuramwo ikibi. Iciza cyo gusa n'Imana nicyo ciza, ariko icyo giti cyari kirimwo byose gusa ikibi n'iciza, ariko mu Mana harimo iciza gusa, nta kibi cyarimo. Rero yari yaduhaye gusa n'Imana twuzuye iciza gusa. Icyo giti rero cyarimo kumenyekanisha ikibi n'iciza. Rero umuntu acara kirengera, Satani acaramuhenda, aramuhenda amubwira ati none burya yavuze ngo ntimurye igiti na kimwe. Wa mugore yishura iyo nzoka ati ibyama ku biti byo muri iri tongo twemerewe kubirya. Murongo wa 3 ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'iby'Imana, kandasubiramo, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'iby'Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Kuko Imana yari yavuze ngo muzopfa nta kabuza. Ariko inzoka irabandana, iyo nzoka irishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriye amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Imana yari yaribikiye akantu ko kumenya iciza n'ikibi. Imana yari yaribikiye yuko umuntu atakibi azokwigera amenya, ariko azomenya iciza gusa. Ariko Imana yari yaribikiye akantu ko kumenya iciza n'ikibi, ko yari izi ko Satani ahari. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Rero ngaha niho rero byose bipfira, kuko uwo mwambuzi yaje kumubwira ati Imana yarababeshe. Deja icyaha kirinjiye, ikibi kirinjiye, aje kumubwira ngo Imana yarababeshe. Wa mugore siwe yahawe isezerano, n'umugabo yahawe isezerano, ariko acarabirengako ngo ajya kwamura icyo giti. Uwo mugore umurongo wa 6 ngo uwo mugore abonye icyo giti yuko ari ikibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuza, kimenyesha ubwenge, yamura ku byo kucamye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Ariko ndaza nshaka kukwereka iyo byahereye, iyo ikibi cyatanguriye, iyo ikibi cyahereye. Ikibi cyahereye kera mu irema ry'abantu babiri, Adamu na Eva. Byatanguriye kure rwose, ngo bakiriye amaso yabo bompi ari weza, bamenya yuko bagenda amenya
badandikanya ibibabi by'imisukoni barakenyera baronkera badandikanya ibibabi by'imisukoni baronkera mudu uducoce batanguye kwambara batanguye kumenya ko bari gusa batanguye kubona ko biratanguye kuba bibire aha niho byahereye byose Imana iraza ku mugoroba ngo kuko tureswa Imana yaraza kutemberera Adamu na Eva bakaganira kuri uwo mugoroba iraza ije irabaza ati irahamagara ati Adamu yari yinyegeje ngo bumvise ijwi baciye baja kwinyegeje yinyegeje nitwo bisoma byose ngo tubiheze reka ndabivuge nciye mu ncamake no kuvuga ngo baciye bamaze kuguruka amaso baciye batangura kudandikanya uduhuzu kare bagenda bari gusa kandi nta kintu na kimwe babona bari gusa abantu kandi nta bwoba nta kintu na kimwe kuko ikibi cavuye yuko bugurutse amaso bariye kuri cya giti Imana ishimwe rero ngaha aha tushaka rero kugaruka kugira tumenye rero ndiko ndaza nshaka kuvuga iyagakiza kazanana byabanje gupfa kuko hakiri capfuye hakira icyo nonekana nico gituma tutangura kuvuga intango ya byose rero Adamu bambe Eva acabazaniye isi umuvumo Imana ije ikirabwira ati Adamu wariye kuri cya giti ninde yababwiye ko muri gusa ni kubera iki mwabibonye mwariye cya giti ndabizi ko mwakiriye nta kindi kibinyereze mwakiriye Adamu bica biramunanira kubesha acavuga ngo ni wa mugore wampa ndababwira ikintu kimwe iyo umuntu agize ikosa iyo umuntu aguye mu ikosa acarondera nibifatana acatangura kurondera iyo bifatiye acatangura kurondera nta muntu yemera ikosa acarondera iyo bita nisi yese n'umwana murazora umwana mutoyi ataragana n'imyaka 5 umubize ngo wamenye acatangura gutunga urutoki ngo ni wewe nta muntu n'umwe yemera yuko yakoze ikosa Adamu Imana yaramwagirije ko niwe yahawe isezerano naca avuga ngo ni wa mugore wa mugore nawe amubagije Imana imubagije avuga ngo ni yanzoka warema rero nuvuga ngo ikosa rero rigomba rigaruke kuri inde kuma nuvuga ngo byavuye kuri Adamu bigiye kuri Eva bishize ku inzoka yaremwe n'Imana nukuvuga ngo rero dushize ikosa kuma Imana ishiravuga ati umviriza nitwagirizanye kuko Imana ntiyemera ko tunayagiriza yaciye babwira ati umviriza ishizeho inyankana hagati yawe n'inzoka yashyizeho inyankana nuvuga ngo wa mugore wewe Adamu wewe Imana yacitangura gutanga ibihano aho nyene ikibwira Adamu Imana yaramubajije aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako uwo mugabo yaramunaniye kubesha cyaravuga ngo uwo muntu aramwishura ati n'umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kurya niwe yampaye ku bya cya giti ndarya uhoraho acabaza uhoraho Imana abaza uwo mugore ati ico wakoze ico ni giki uwo mugore aramwishura ati n'inzoka yampaye ndarya uhoraho acafata decision acabarira iyo nzoka yahereye ku nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mwishamba uzohora ukweginda hasi uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe igihano cya mbere kirasohotse ku nzoka acabarira ngo nzoshira arabandanya ati nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsi acabarira wa mugore nawe ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda uzokwama uvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomuharanira inyota nawe azokuganza turaha rero tukiraha nico gituma abamama mu kuvyara hari bisi
abakobwa batarabimenya muzobimenya, n'abapapa batavyumva mugabo bahora baherekeza abagore bakabibona ingene barababara cyane. Hari n'abapfira kubise kubera n'igihano c'Imana, si ibintu umuntu ashobora gukiza na gatoya. Hariho medicine yabaye develope bakagenda bakagabanya, bakashaka kukugabaniriza ibise, ariko burya baba bashaka kuja kubiri n'Imana, kuko Imana yo yarabishizeho, kandi naho bagabanya ntibishoboka ko umugore areka kubabara. Niko bimeze. Acavuga ngo n'umugore azokwamanira inyota umugabo. Murabiraba cyane, abagore nibo biruka inyuma y'abagabo kurusha abagabo kwiruka inyuma y'abagore. Ubu uye byaracuramye, usanga utwana twiruka inyuma y'abagabo kugira baronka amahera, ariko ubundi n'umugore akoranira inyota umugabo. Niko bimeze. Ariko bintu byinshi kubera isi igenda ihinduka byarahindutse nyine. Aca barira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije, ntimuze ukirye ko uzaniye ivu umuvumo. Ivu Adamu ni ukuvuga ngo niwe se w'ibintu byose, niwe nkomoko y'ibintu byose, niwe yari kuba se w'ikintu cyose cyaremwe n'Imana. Aciye azanira isi umuvumo, uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirirwa urabira akuya niko kazoguhesha ibyo kurya, uzurinde usubira mu ivu, kuko ari byo wakuwemo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwe uzosubiramo. Tuba turaronse igihano cyo gupfa, kuko ntitwari gupfa ubundi, twari abantu bazohora. Yovyaye akavyara abana, akavyara amaproje, akaganza ku bintu byose Imana yamuhaye, ariko nta rupfu wari kuza. Naha rero umuntu arashaka kuvuga ngo none Adamu ko atapfuye, yarapfuye mu buryo bw'impemu, yarapfuye, yarabandanije arabaho, ariko atakiriho kubw'Imana nk'uko Imana yari yarigeye. Niho rero ibi byose tubikorakoranije, niho rero tuca tugaruka rero tukaraba byarakorotse gushika no kwisi, gushika no kubirimano, gushika no kwivu, ivu rimera imikere, gushika uva gitungano, gushika no ku bantu, gushika nta kintu na kimwe cyasigaye kiri kizima. Imana byose yaciye byica, byose kirabikura muri état normal, état d'origine ya ibindi byo kugira bibeho, tubeho tutarushe, turye tutarushe, tunywe tutarushe, tuvyare tutababaye, ariko byose byarapfuye. Ubu nico gituma isi imeze uko imeze. Nico gituma rero iyi si yaciye icika ibyici yacitse. Ariko Imana ntiyarekeye ngaho, Imana yarabandanije irarondera ingene ibigenza, kugira ngo Imana ntikunda kugira esheke, kuko yarabonye ati Adamu apfuye akamva ko yapfuye nyene, n'isi yahinduriwe nikiri uko bimeze, kuko twaciye tuvanwa muri Edeni yari itongo, wari urugo abantu babamwo batarushe, iradusohora urwo rugo, idushira hanze, nuvuga ibaha kuyerera isi yose. Cyo gituma abantu bapfa bayerera, nta muntu ashobora kubumbwa nahabaye. Muzorabe turi Burundi twifuza Amerika, abari Amerika bakifuza i Burundi, abari mu Bufaransa bakifuza mu Bushinwa, abari mu Bushinwa bakifuza isi yose. Nta muntu abumbwa nahabaye, aho bari umuntu wese guma ashaka kuja kuraba ningene umuvumo watuje. Ibi byose ni resultat y'umuvumo. Imana ishimwe rero. Imana ntigira esheke, yarabandanije irarondera ingene bigenza, irondera abantu ibintu yokora kugira ngo habeho ingene abantu bogaruka muri bya bindi bya kera biranga. Imana iragarukana iraha wa muntu ingene abaho biranga, kuki hariho urupfu rwari rwamaze kumwinjira. Urupfu rero rwamaze kumwinjira,
urupfu rero rwamaze kumwinjira byari bigoye kurumukuramo, ntibyakunda na gato. Nta kintu Imana itakoze. Imana ishimwe. Nta kintu Imana itakoze kugira ngo isubize umuntu muri ya etat d'origine. Nta kintu Imana itakoze kugira ngo isubize ibintu à l'état d'origine. Nta kintu Imana itakoze ngo bigarukane bibe nka kumwe mu itanguriro. Irakora ibintu byose, abantu barabaho, babaho imyaka amajana 9. Abantu barabaho imyaka amajana 9, ariko biranka gushika naho habaho n'ibihano. Imana ivuga ati ibihano byagumye biza gushika naho abantu bagaruka ku myaka 120, baragaruka no mu 70, ufise imyaka 80 ngo abayishimye nyene ko yarambye. Oro baragenda amajana 9, abantu imyaka amajana 990. Ibi byose byo kugabanwa imyaka n'ibihano twagumye dukorokeramo, n'ibintu Imana yagumye ishavuzwa n'abana babo. Harageze n'ahantu Imana iravuga ngo ndihanye kuba nararemye umwana w'umuntu, ndababaye kandi ndicuza. Ni terme ya vrai ivuga ngo ndicuza kubona nararemye umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu yasanze ari umuntu adashobotse. Mu gihe cyagiye yajya kuri cya giti yaciye aba umuntu adashobotse, kuko kijya cyamwa cyagumye muri Eva na Adam, cyagumye gikwira mu bo babyara. Ariko mu bantu yari yararemye iratembereza, irabona isanga harimo Nowa umugororotsi. Iramubwira imuhamisha ati genda wubake ubwato, ngomba ntikize abantu. Abazemera kwinjira bazoba barokotse, ariko abatazinjira bazopfa ntakabuza. Imana irarigita isi, irarekura imvura. Nowa yarubatse ubwato imyaka 120. Hama arabwira abantu ati mwinjire, nta numwe yinjiye. Imana imubwira ati injiza ibikoko kimwe na kigenzi cyacu, no kuvuga ikigore n'ikigabo, ati n'umuryango wawe. Ahejeje kwinjiza ahejeje kwinjiza Imana ibwira Nowa ngo yinjize ibikoko bibiri, ikigore n'ikigabo. Aca yinjiza n'umuryango wiwe. Ahejeje kwinjiza umuryango, imvura yari yatanguye kugwa. Hama Imana yubakiye inyuma, yaciye yugarira inyuma. Niyo yugaye, Imana niyo yugaye burya bwato, kuko iyo itugara burya bwato Nowa kumbure yari kugururira abantu imvura imaze kuba nyinshi. Ariko kubera bansi Imana ibyo yababwiye, amazi amaze kuba menshi, baragerageje kuza mu bwato biranga. Kubera si Nowa yugaye, ni Imana yugaye. Hama igihe kiraba kinini, imvura iragwa irarengera imisozi. Igituma batavyemera yuko imvura yo kikiza abantu, baraba imisozi, bakaraba imisozi miremire, barubatse amazu maremare. Na kera hariho ama etage, bakibaza ngene amazi yogwa y'imvura akaduga ku ma etage, akaduga ku misozi, bumva bidashoboka. Baca bagaya Nowa. Imana irarengeza amazi imisozi hejuru. Hama harahera igihe ibintu byose birapfa, imirima, ibikoko, tutu, hasigara Nowa n'ibirindani gusa. Hama umunsi umwe Nowa aratuma akanyoni kaje kuraba, karamuzanira ibabi. Aca arabona ngo amazi ari karagabanuka, arasubira aratuma akanyoni kandi kaca gaherayo. Aca aramenya ngo amazi yaheze, aca arasohoka. Asohotse yaragize ubwoba, ntawe utogira ubwoba, kuko isi yari yatikiye, asigaye wenyine. Aca arasohoka ubwato, aca yubakira Imana igicaniro. Reka tubisome mu Itanguriro 8:20 ngo maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi byo koswa. Uhoraho motegwa n'umubabwe mwiza wabyo, maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamogoreye gukora ikibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo byose nk'uko nabikoze. Imana yari icujije, hejeje kwicuza ngo isi ikiriho
iriba n'iyimbura, imbeho n'ubushuhe n'ice n'agatasi bizokwama. Ni ukuvuga Imana yaciye idesida ibindi ko yari yabonye ko yakoze ikibi kugira ishireho ikimenyetso cy'uko itazokongera, yacishiraho umunywa w'amazi. Twese duhora tubona umunywa w'amazi, iyo imvura igirirwe uhora ubona ku musozi umunywa w'amazi, wa muheto uriko amabara menshi. Abana ba Bujumbura ntibazi umunywa w'amazi cyo kivuga, cyagira umunywa w'amazi cyagira ati n'umuntu azi kunywa amazi menshi, n'umuntu azi kuyagotomera kabisa. Ngo muwaza tumunywa amazi niki, n'umuntu anywa amazi. Ndaje neza ko ariko bokwishura, reka ndabisigure. Ni ya arke muhora mubona, n'umuheto muhora mubona ku musozi y'imvura igirirwe, ifise amabara yose, ishinga mu mwonga bikagenda bikashinga ku musozi. Nuvuga ngo ni kimenyetso Imana yashizeho ati sinzokwigera nsubira kwicisha isi amazi. Ico ni kintu cyagiyeho kandi nabugingo n'ubu turakibona, ni kintu gifise isano n'Imana kuva mu itanguriro. Rero abantu barabibona bakaca batangura kubiha yandi mazina, ariko bamenye ngo birimwo muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Aha rero ni Imana yacitangurira rero kwigaya, kubona ko abantu baracitse ibirara, barapfuye, baramuvuyeko, baragiye kure, nta kuntu nakumwe yishe, ariko n'ubundi naho yishe. Erega uwo kubona ico kimazi, ico gicaniro baciye bacana, n'ubundi Nowa yaciye aturira bya bikoko nyene. Erega ni bya bikoko nyene Imana yari yarezervye, acatoramwo bimwe arabiturira kugira Imana yishimire. Ni ukuvuga ngo n'ubundi mu gushima Imana tuzokoresha bijya nyene yaduhaye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi hari ibipfa, hari ibyo twica. Rero ariko Imana yarabikunze, ngo ako kamotera kayihaye kudasubira kwiyumvira gukora ikibi. Rero umwana w'umuntu yarashizeho, umwana w'umuntu azi ubwenge. Nowa yaratumye Imana yigaya kudasubira gukora ikibi, yaratumye Imana kubera ico gicaniro, ayo mashimwe. Twame duhore dushima rero Imana, duhore dushima Imana. Ko hari abantu iyo tubabwiriye ngo tugiye kugira igicaniro, dutanga amashimwe y'icubahiro nayo gukenguruka, abantu bace bavuga ngo ivyo ni vya kera. Ariko Imana itubwira ngo kuva ku itanguriro gushika ku iherezo, Imana ni imwe, ntihinduka. Uko yari iri kera n'uno munsi n'ibihe bidashira, izokwama ari Imana. Rero twame duha Imana gukenguruka. Rero urashobora kwibaza ngo nzozana hamwe ishengero nshire mu giseke ntange, ariko hariho gutanga, kuja kuraba abagwaye, kuja koza abagwaye, kuja kubagaburira, kuja kubafasha, kuja gufasha umukene, kuja kwigisha abana batagira imfuvyi n'abapfakazi. Bijye byose ni iby'Imana yaduhaye kugira dukorereko ayo mashini. Ariko abantu babizi, abantu baravyirengagiza. Ndashaka ko tumenya ko no mu byapfuye nivyo birimo gushima Imana. Abantu benshi ntibashima Imana, hari baca bavuga ngo Imana yari yarabigize, Imana yari yaramaze kubishiraho, twari tubizi ko bizomera gutyo nyene, nta gishasho tubwiye. Ariko nshaka kukubwira yuko iri jambo, iyi Bibiliya yashizweho kugira ngo itwigishe, itubwire ibyo gukora n'ibitari byo gukora, ibyo kugenderako n'ibitari byo kugenderako. Ni terme de référence yo kugira umwana w'Imana amenye ingene yitwara. Ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Imana ishimwe. Ibi bitabo 5 vya mbere hoho byanditswe na Mose. Ni Imana yakoreye muri Mose, ko yabyanditse, hari n'ibyo yanditse atarabaho. Ariko Imana imuha kuvyandika. Kubera iki yavyanditse? Kugira tumenye itanguriro, tumenye iyo twahereye, tumenye ingene tuvyitwaramo, tumenye byose. Aha hose niho kumenya amatanguriro yacu, niho tumenya aho vyapfiriye, tukaca tumenya n'ingene tubigenda. Naha rero Imana ishaka ko twibuka, tumenye. Yabihaye Mose ngo yandike kugira ngo tumenye iyo byahereye, iyo byatanguriye, iyo byapfiriye, kugira ngo dushika ahantu tumenya agakiza rero kaza gukora iki, agakiza kaje kugira iki. Iyo tuvuga agakiza rero tubanze tumenye ko hari abantu bapfa kuvuga ngo agakiza, kajibaza agakiza ni iki, tukapfa kuvuga, abantu bagapfa gusimbirako, ariko tutazi l'origine, tutazi iyo byahereye, tutazi iyo byapfiriye. Umuntu azopfa arondera, umuntu azopfa ashakashaka, kandi azopfa yigishwa, ariko ntazomenya. Ariko umenye iyo byahereye, ukamenya nyene byagiye birapfa,
nubwo tutabigize indondoro yavyo ko vyoba iminsi n'iyindi twogenda etape par etape detail par detail twogira igihe kinini cyane tuko turabivuga ariko muri iyi ncamake ngize ni incamake ishaka kukwereka byatanguye gute n'Imana Imana byapfiriye he none Imana ishaka iki mu kuduha agakiza rero byaje gute agakiza rero niki nahana navuze muri Luka Simeoni avuga ati Mana ugomba utahisha umusavyi wawe neza kuko wari waravuze ngo sinzopfa ntabonye agakiza rero yarahije kwakira yari umwana w'Imana yari Kristo Yesu aheje kumwakira yaciye amenya ngo isi iraronsa agakiza isi gomba isubire uko yahora mwitangurira isi gomba isubire muri ka kanovera k'Imana irema hari ahantu ngomba ndabasomere muri Yohana Injili ya Yohana rimwe ivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe Kristo rero umukiza yari mu ijuru ibyo byose biba yari mu ijuru yagiye kwakira izina ry'agakiza kubera akiza ibyapfuye akiriho yari jambo ubwa mbere yitwa jambo yahozeho yahoranye n'Imana yitwa gakiza ariko igihe yemeye mu ijuru ngo harabumbuwe ibitabo tugiye muri Revelation hari inyuma ngo haravyutse ibitabo ngo barugurura ibitabo baravuga ngo ninde azoja gukiza isi ngo umwana w'Imana aravuga ngo batama mu ijuru ngo habaye abatama buri n'ibinyabugingo bose barunama bose baragira ubwoba harabura n'umwe yidetermina kuvuga ngo ndagiye umwana w'Imana aravuga ati jewe ndagiye gukiza isi niho byose byahereye amaze kwemera ko agiye gukiza niho yaciye yitwa agakiza niho Simeoni yaciye abwirwa ngo ntuzopfa utabonye agakiza nukuvuga ngo ntuzopfa utabonye umuzo wa Kristo kw'isi ariko akiri mu ijuru imbere ubwa mbere na mbere jambo yari yitwa jambo yari umwana w'Imana yari imfura y'Imana yari umwana umwe w'Imana mu ijuru yitwa jambo kandi ngo jambo yahoranye n'Imana nukuvuga ngo yabana n'Imana kandi uwo jambo yari Imana bivuga rero hari ahantu abantu benshi twihenda ariho haha ngomba ngira akareverasiyo gato abantu benshi bazi ko hariho Imana Data hariho Imana Mwana hariho n'Imana Mpemu ariko sibyo Imana ntirimwo batatu ni Imana imwe muga mu action atatu mu bikorwa bitatu mu butatu bwayo ni bikorwa nama characteristique nama action y'Imana si Imana zitatu ni Imana imwe rudende mugabo mu butatu nuvuga ngo mu bikorwa nuvuga ngo Imana Mwana yari Imana jambo wo kurema ibintu byose arabyiremera Imana Data niyo iri ikwafa byose niyo nyene yukurema byose hama Imana Mpemu yera numufasha nuza kudufasha kugira ngo dushire mu ngiro ivy'Imana yaremye rero nashaka ngo mvuge bishimitse cyane abantu ntibasubire kwihenda ngo Imana irimo zitatu yo gusenga Yesu nsenga na Mpemu nsenga n'Imana Data ariko Imana ni imwe ndabisubiyemo ni imwe hama mugabo mu butatu bwayo nama action ni ibikorwa ni ingene ikora Imana ishimwe cyane aka kantu karabitubwira jambo yigize umuntu abanana jambo yaraje aba muri twebwe jambo niwe yahindutse agakiza jambo niwe yaje abagakiza ni kuvuga ngo Mana muri kwa kuvuga kuko Imana mu kuvuga niko kurema yaratura ati iki kibeho ni kuvuga rero Imana jambo niwe Kristo kuko jambo yabanye natwe yaje kubana natwe ni jambo no kuvuga ngo Imana ivuze ni Kristo umufasha umuhoza uryaza kutwirira ibanga ni Mpemu yera
ariko byose bikoraniye hamwe rero bica byitwa Imana ishobora byose, Imana itugirira neza. Rero Imana yaraturungikiye rero umukiza, ikirungika rya jambo ngo jambo yigize umuntu abana natwe, ngo yihaye umubiri mu nda y'umukobwa Mariya, yiha umubiri atwikiriwe na mwemu yari bwatunze ko, ariko mu ijuru yatwikiriye Mariya acavyara rya jambo rica ricika umuntu. Ni bwa bushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana bwatumye ijambo ryambara umubiri, ijambo ryambaye umubiri. Kristo ni ijambo ryambaye umubiri. Iyaje avuye akoresheje ijambo, nta kindi kintu na kimwe yakoze atari gukoresha ijambo. Wewe urakize, kijya kibayeho, umuyaga ceceka, ingwara irakize, ni jambo. Imana jambo ni Kristo. Amaze kuza rero ku isi agakiza, rero niko nshaka kuvuga, agakiza ni Imana jambo yaje kuri twebwe kugira ngo adusubize muri eta ya kera twari twaratakaje, twari twarapfuye, ya yindi y'ukubaho tutarushe, kubaho tutagwara, kubaho tudakena, kubaho tutananigwa, kubaho tutaburanigwa, kubaho tutidoga, kubaho tudapfa. Kuko wakiriye agakiza wese aba yakiriye ubugingo budashira. Rero agakiza ni Kristo, agakiza ni Imana nzima itujemo, ije kuba muri twebwe. Niko gakiza rero nariko ndashaka kubabwira. Agakiza ni Kristo, ni jambo yambaye umubiri aza muri twebwe kugira ngo adusubize muri eta normal, kugira ngo dusubire kuba nka kwa kundi ko muri kwa Adamu akiremwa, agihabwa amategeko ati kiriya kirazira. Niho Kristo yaje kudusubiza kugira, kuko iha Adamu ntiyigeze imubwira ngo uzogwara, uzokena, yamubwira ati byose urabiganza. Ntushobora kuganza amahera ngo yongere uyabure, ntushobora kuganza amagara meza ngo wongere uyabure, ntushobora kuganza ubuzima ubwo aribwo bwose mu domene zose uziganje hanyuma wongere ubabare muri izo domene. Nakarenganyo twagize, twararenganijwe, kandi mu kurenganywa kwacu ni kutamenya, kuko jambo yaratanzwe ku isi kugira ngo abamwizera bose bakire ubuzima budashira. Rero tugiye mu Baroma 10 umurongo w'9 n'uw'10, ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Burya ni ukwemera gusa, bisaba ko twemera, ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, ngo kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza tukaronka mu kwatura, kuko Kristo ni jambo. Natwe tuvuze ijambo tukariroresha ku Mana, burya turakijijwe muri domene kanaka. Nitwavuga ngo turarushe, turagwaye, nuvuga nitwatuye ijambo ry'Imana, tugiye hanze, tugiye muri rya yatura rya Satani, tugiye muri wa mugwanire aza kutubwira ko tugwara, ko dukena, ko tunanirwa, ariko Imana itubwira ko dufise ubuzima bwuzuye butemba, ubuzima butananirwa, ubuzima bubogaboga, nibwo dufise. Agakiza rero Kristo yaje kudutorera icyatakaye, ngo yaje kudutorera icyari cyatakariye muri ya Satani na wa mugore Eva, bikaca badujana kurya ibitari ibyo, hamisika biravumwe, ikacimera itumerera ibitwica. Ubu rero turashaka tumenye agakiza akariko. Reka tuje muri Yohana nsozera kuri iki gice cy'uno munsi, Yohana wa mbere umurongo wa 12, havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina rye. Abamwakiriye rero ni hamwe duhejeje kuvuga ngo
turamwakira turavyatura tukavyizera tugaca tuba turonsa agakiza. Aha rero muri Yohana yereka aratubwira ati abamwakiriye bose nuvuga abavuze bakatura ati turamwakiriye kuko kwakira agakiza tuvuga ngo jewe Justine ndakiriye jewe Justine ndatura kandi nkavyizera yuko Kristo ari umwana w'Imana yaje ngaha kwisi kugira ngo atutorere ivyatakaye aduha agakiza. Ndamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, maze kumwakira nk'umwami n'umukiza mbamejeje kwakira agakiza, mbamejeje gusubira muri ya eta normal. Haca hasabwa gusa ko muri myimenyerezo yo kubaho bwa buzima Imana yashaka ko tubaho. Mwarahezagiwe cyane rero mpejeje kumwakira Kristo, nkamwakira mu buzima bwanje, nkavuga ngo ndamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Umwami rero nukuvuga iki? Nsubiye muri ya eta y'ubwami y'ukuganza, ya eta Imana yari yaraduhaye ngo genda muganze isi. Rero umwami nukuvuga kuganza, ubwami nukuvuga kuganza. Rero tugeze ahantu dukeneye kwisimenya ko twarungikiye umukiza aza kudusubiza mu kuganza, aza kudusubiza muri ya eta Adamu yatakariramwo. Hanyuma natwe duhaguruke, si ibintu byikora buno nyene, ni ibintu bivuka bigakura bikaregwa bikigishwa. Rero abantu benshi bafatanije n'isi. Iyi si irimo imana zibiri, nico gituma turi mu gucanganikira. Hariho umwambuzi, umwansi Satani yakorowe avuye mu ijuru. Nico gituma turavye umurongo vyahishuriwe Yohana 12 umurongo w'indwi havuga ngo mwijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe barwanana na ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika bacu, ntibatsinda kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato amahero kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari mu isi bose. Gikororerwa kwisi, abamarayika bacu bakororanwa naco. Mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse, noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, nuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu. Bivuga ko Satani wamugwaniza ca gisato cama kiriko kiraturega mwijuru kikiri mwijuru nta gakiza kashoboka, kuko igihe cyose habaye ikosa Satani ari imbere y'Imana kuvuga ati kanaka yakosheje bariya bariko bagenda gutya, bariya ntibyashoboka na gato ko Imana yumviriza ikindi kintu, kuko cyaguma kiriko kiturega ati bariya bari muri biriya. Imana ikaca yitaho biriya aho kubandanya iri Imana nziza, y'Amana y'ubuntu, y'Amana igira neza, ikigumiraba amakosa kwisi. Ariko gikorowe kubera cyama imbere y'Imana kuturega, agakiza kari kuko imbere y'Imana haci haguma jambo gusa, nta mugwanizi yari yakorokeye kwisi. Ariko kwisi naho haci havuga ngo abo kwisi baragowe, ngo kwisi baragowe. Kubera iki? Umwe yaturega mwijuru yakororewe kwisi, aje kuduhenda rero kwisi. Nico kituma kwisi hari ibintu byinshi bidatomoye, ibintu byinshi abantu bagenda muri biriya kandi bakaca bishigikira ngo bariko bakora vyiza, kandi bariko bahendwa na Satani. Umuntu akaja mu kaboregwe akakubwira ko inzoga ataco, umuntu akaja mu bushurashuzi bakakubwira ko ibyo ataco, akaja kwiba bakakubwira ukumva ko atangorane yifashije. Ariko ivyo byose ni inzira Satani akoreramo kugira ngo yica abantu. Ariko agakiza Imana ishimwe karaje mwisi, karadushitseko, ni Kristo Yesu. Mumwakire kandi uzomwakira wese yahawe gucika umwana w'Imana. Mwarahezagiwe cyane. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima kuri iki gikorwa gihejeje kuvugwa. Ni gikorwa cy'ubwiza n'agakiza gashikira benshi, kuko watubwiye ngo tugende mu mahanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bushikira abantu benshi kandi bakira agakiza, bamenye Imana, bagendane n'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.